Ico kintu naracyumvise kandi narakimenye. Wewe wacakiriye gute kubona utigeze bakubwiye ati utarishe simbizi ntiwinjira muri concert? Wavyakiriye gute appareils wawe? Yes sir. Tout simplement gusa ibintu nkabijya. Kuko iyo umuntu ari ku muryango. Oui. Maybe sanse vyampaye binyerekana yuko buri muntu wese aba yateguye ibintu vyiwe arafise ukuntu aba yabiteguye. Okay. Arafise nabo ahereza agaciro sivyo? Oui. Kana aba yabaha agaciro. Oui. Maybe rero mubo bifese agaciro je sindimo. Ndavuze ndatanze itariki n'ikibanza n'amasaha. Uranavuze yuko abantu boja kumushigikira ku mutwenzi. Voilà. We twarakwanye ikiganiro gihe. Wewe agaca avuga yuko nguma ndamuvuga nabi. Bro, namubwiye ati ukazosubira kunyumva. Naciye nta uri mpamvu n'amashano. Harabayisani bazambwira nakara ishano, nari ishano. Urabyumva? Menani fara bi comprendre y'amashano batanga gute. Kubera la vista wene yaraje abwira Gera ati uyo afite ne beef na beefface nari. Uwo muntu la vista umuntu yobatamuzi. La vista yarajejwe ibiki muri hajya. La vista manager wa beefface. Kandi la kijya cyumviro cya beefface kugira biga si cyumviro ciyo kandi cyumviro cyanje. For sure. Ikanda go in the exclusive nayo tati. Ikanda bwete umuziki wacu ragwaye cyane. Ujya munsi wa show ya beefface nyene. Kwa banda gwa content. Yes of course. Urazi yuko ujya munsi kiri kuna double J baswe kurara mu gasho. Muri show ya beefface on the floor kiri kuna double J baswe kurara mu gasho. Habwo sinzi ko manda iraho yabaye yanire cyangwa na video recherche. Mibari inyoneshaga ifi. Ndama mandarira ndapfukamira umutipe. Casoar TV. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Uyundi muzi dusuye guhura kandi kuri Casoar TV. Nitwa Capitaine de la Capital. Ndi kumwe na umwami wa content mu Burundi, Simbizi wa Semavumbi. Vipi mzee? Safi sana. Uko poa? Niko poa nakavura man. Tugomba dukore content harakavura. No masana mu gisagara cha Bujumbura, klima yaho nimenyegwa. Ni vyiza kazi matwe twiberenga, hari abandi bari mu migambi tunguka. Ibaze. Ariko twe turi mu vyunguka. Simbizi wa Semavumba kutemererwa kwinjira muri concert ya Beefface on the floor ngo mpaka arihishwe. Ico kintu naracyumvise kandi narakimenye. Wewe wacakiriye gute kubona utigeze bakubwiye ati utarishe simbizi ntiwinjira muri concert? Wavyakiriye gute appareils wawe? Nibisanzwe ko nubundi narindi ngaha nyene umunsi wa concert. Nyene niho nari nindi kandi no muri groupe sinzi ko babonye ko nanditse ngo ndaje. Ego cyane. Baze no bino sabwiye ati ndaje. Kandi namubwiye kuva kare ko je ntegeza kuza. Okay. So nari namaze kwitegura yuko nagenda ko nza kuri nawe no simbuzi ibihombe 10 byo kuri. Yes sir. Tout simplement gusa ibintu nkabijya. Kuko iyo umuntu ari ku muryango. Maybe sanse vyampaye binyerekana yuko buri muntu wese aba yateguye ibintu vyiwe arafise ukuntu aba yabiteguye. Okay. Arafise nabo ahereza agaciro sivyo? Oui. Kana aba yabaha agaciro. Oui. Maybe rero mubo bifese agaciro je sindimo. Kuko ku mutwenzi bo banzi Gera ku mutwenzi naragiye je ndari mu concert. Okay. Ama concert yose uzombara mu banari. Ko je sindi muri babandi ibyo nza mvuga ntabishitsa. Ndamaze kuvuga ment fati hari abaririmbyi bagenda kuri show. Akava ngakagenda kuri show. Muzi ku muryango bashize nde. Reka ndago example ya show mpora ndiha. Show za Simplice ndaziriye. Urabyumva? Cyane gose. Show zateguwe na Simplice. Je ndibuka show ya Kenny Soul. Narishe 50 million kwinjira muri VIP. Okay. Urabyumva? Uzi ko ari kubera iki? Simplice abayandishe nawe ni uganda mukore branding igiteramo ciwe. None yandishe kugira yinjiza amahera. Urabyumva bro? Urumva icyo kintu? Yes sir. Naje show gusa ntarishe. I dernièrement ya Christopher. Impamvu ntarishe narinzi ngo akazi nagahejeje. Abantu rero baca bareka kujayo baguza amatike.
kubera hari abantu bariko baraposta oui bavuga yuko abantu bataje cyo yahomvye ndavuga ati ego kweri nari nibereye mu Kinindo ubwo yene nafashe rutemikirere oui nace natsimburugini nayitwariye mu kirere gushika ndasheka kuri ku malieu oui candagira live nderekana imiduga iri hanze oui urabyo okay ora abantu bari barisha amatike bigumira mu miduga kubera sho ntiyari bwatangure oui sho agiye gutangura mu minwi urabyo kugira nderekane hari abantu benshi batari baje nacinda ndabereka ati raba abantu bahari oui kugira abantu bagira iki bagende muri cyo gihe navuga ati anaje akazi none kwigumira muhira oui muga mbonye ko akazi kanje ejo bizongaruka ko jewe nejo nzo ntazura kandi kavuga ati ako ibintu bipfa oui naciye niruka kuri tele piga live ugera abantu rero haca haruzura ego shani bamvaga bro apo sikuripa muga osho ya Casoar nimeripa 50000 VIP ninje gutya VIP ndaje 50 bar urabimvaga bro oui aho rero simplice urazi ko dukorana mu vyunguka ndariha none kwa Bifes ntari no muri organisation ntari no niwe ari kureka kuriye ibihumbi 10 kame okay rero je nagiye niteguye neza ahubwo rero bo il paraît que ndavye ingene la vista ega jewe mu bisanzwe kugira naragiye bwa mbere baranga ko ndiha atiwe ni wori ya kameme bon eka ndago example oui nuko yene nigirayo gake msohoka gake nubundi suri uzo tujane kuri Malibu sivyo oui urabe ko inzoga ya mbere ndayigura uravuga bro okay cyane uzo tujane muri P club oui urabe ko inzoga ya mbere ndayigura urabisiya bro kubera ki paga DJ Paulin wewe araza agaciro k'umuntu oui mimi ndaga pare kwa DJ Paulin ngiye kuriya udwenkeni tubiri ndakora mu vyunguka nikapana kandi Paul ari mu bantu barabampereza ivyunguka iyo bikenewe oui ukariha urabyo oui nikarudishwa pesa bacha baranazimpereza wagiye kugura handcam 40 bar ndizipana barayagusubiza ati akira n'izindi binwe uravuga bro abona batahura agaciro kanje oui rero narabonye kandi vraiment umurimbyo yazotegura ibintu vyiwe nzovyitaba kugira ngende ndamenya ati ubu turi kumwe ubu ni turi kumwe oui kuko nakuntu dufate nka Bifes nari maze plus de 2 semaines ko ndamukora branding y'igitaramo cyo ataname niyo mpamvu buryo umurimo mwita umusi mwiza uravuga bro wewe abishiramo inzigo wanguma mvuga ndakuvuze ndavuze itariki n'ikibanza ibaze ndabivuze byose ndavuze ndatanze itariki n'ikibanza n'amasaha uranavuze yuko abantu boja kumushigikira ku mutwenzi voilà wewe agaca avuga yuko nguma ndamuvuga nabi bro namubwiye ati ukazosubira kunyumva naciye ntawe uri mpamvu n'amashano hari abayisani bazambwira nakayaramaye ishano nari ishano urabyumva menani fukara bicomprendre y'amashano batanga gute kubera la vista yene yaraje abwira Gera ati uyo afite ne beef na Bifes nari uwo muntu la vista umuntu yobatamuzi la vista yarajejwe ibiki muri hajya la vista manager wa Bifes kandi la vista niwe yanse yuko winjira kuko nk'ayo majo yanse ko ninjira yavuze ati ega je nagomba ndi umupeti twari kumwe Fizi mwe bari bankiye ko yinjira ngo narihe muge ora vesa abwira ati nuyarari namubwira ati Fizi bapatezo vembare tuyingiye oui twinjiye hari abantu benshi oyo tutaragira kwinjira kwawe muri show ya Bifes on the floor ndifuza kumenya la vista kuvuga yuko ngo niwinjire ngo ni kubera ngo umufitani beef na Bifes ico kintu wacakire gute kuna la vista avuze ati ngo uyu ninjira ngo afitani beef na Bifes apana ninjira nta muntu yombuza kwinjira ku mutwenzi imana yawe okay bro ishore ucibagire nta muntu yombuza kwinjira ku mutwenzi nta beef mfitaniye na mutwenzi wereye kuri Brice sina beef naye nani hari umuntu umwe gusa yigeze gomba kunteranya na Toussaint okurigera plaza nawe ne Toussaint yarampamagaye tukabiongea tukabimaliza twayaze nk'amasaha 3 umunsi wa mariage ya Ediso naragiye muri Gera Plaza ndasanga ari umuntu yagiye aramubwira Toussaint kasibasa mimi tukufanya
tuse twofika ivyo utujambo jambo arano usanga bafite utujambo jambo ofite tuse vraiment twakiyaze bien sina beef nta muntu numwe je mfitaniye beef nawe urabona mimi mtoto wa musite tumwana wo mwisite wana abanyesite umunyesite wese ariko arikorera imigambi yiwe je na manangu buro rero muri nord tuse na Bruce n'abantu baraneze ko bagerageza noro bakaiva ikagira vibe na valeur nanje rero ndumuntu nshigikira abo bantu urabyumva ndumuntu nshigikira abo bantu urabyumva kandi vraiment ndisuye nta Bruce yonandisha ku mutwe yego cyane urabyumva bro Hoza kanira ipsha ku mutwenzi wamaze kwinjira neza ubwo rero bambwiye ati igiteramo mu nyubashe biyesikiza barambwiye ati igiteramo ati no musi si projet ya mutwenzi ya Bface no Bface atubwiye wowe uko mfitaniye beef mu bisanzwe yaba afise inguvu nyinshi bari kumbwira ati uyo ntiyinjira me kuri patu naingia fresh nikaingia nikandara igiteramo ngena abantu bacitabiriye bien c'est bon full vibe yes sir aho nyene utarinjira mu giteramo wumvise umuntu aza kubwira ati ngo ibi byateguriwe hano ni vya Bface rero Bface babikubwiye utashe babimbiye avala vista bweta arari acaragenda VIP yafango sara vista piti wa produce bwana atana uraziga bro yuko uwingomba nsokora inzara hari igihe iyo intare nyegeje inzara unacha gomba kuyorirako hivi ni kuzichomoa kifanye hivi na kuparua jino kwa jino hivi ni jino kwa inakuparua afu nakisikia nivyo ni inzara nizo zinji uvi ndo system yes of course hivi ni inzara nizo nugwara gwikisha ni intare nayumvise ngari umujama niyo ego cyane wamaze kwinjira muri concert ibyabaye inyuma abadukurikiranye bamaze kumenya ati imbere yuko Simbizi yinjira mu giteramo ca Bface on the floor umwe mu bantu bavuga yuko badahuza na gato kuri réseaux sociaux kandi abadukurikirana barakunze kubibona wamaze kwinjira mu giteramo ciwe introduction yawe winjira muri mutwenzi wasanze hameze gute ya Paris wawe hari abantu benshi bari bitabiriye nafiye gusa kwinjira ndahura na Yige Ige ngene yakoze ya video ariko akira lancement yayo acarankora muri VIP ko hari abantu benshi sana kwa VIP uri kurera ndagaruka ndaza no gutora umupeti wanje Fizi umupeti nawe araja muri VIP uri kuraraba ingene movement z'abantu n'uyuhe muririmbyi washize usanga ariko aririmba kuri stage nashitse kuri podium hari ndebashi kiri kumengo Aisha kiri kwa chaduka double J natasha love music eje kuririmba okay reka rero tuje kuri gusesangura neza ivyo wabonye kuri abo baririmbyi wabonye kuri podium abaririmbyi kujya tubazi kujya vibe bamye bafise nka Kiriku ukuntu wamubonye niko yarasanzwe ameze vibe yaraduze canke ariko arakoroka nkuko niwe wamubonye Kiriku kuri stage ngena abantu bakora dabo ikintu kimwe nuko abarimbyi presque bose barimba indirimbo imwe mengo umva ngaho performance umarimba indirimbo imwe ni woza ngangu sasa gurenga ibindi ya gusa rero music ni banawe menga itara bari bagize cyabo na nyinara iyo tu Buruva we love music bari bafashe umengo ni iki wawe bari bafashe igitara bagigira gwabo kandi ikindi naco nka commentaire nogira d'abord kijya cyumviro cya Bface kugira bigasi cyumviro ciyo kandi cyumviro cyanje for sure nuko emission ntoyibona igihe umenge emishasha kuri ku mukubito iyo emishasha kuri ku mukubito igihe bagira remix ya Legend narigeze kubahanura yuko bogenda bagasaba ku mutwenze Gera Plaza kwere ico gihe nabimubwiriye Rinoji kuri Gera Plaza ahubwo urondera Rinoji umukoresha ikiganiro uzo mubaze impanuro nigeze kuba we canke Landry promoter
urabyo cyangwa linoji oui uramurondera umusabe emission mubaze impanuro nabahaye igihe basohora legend yes sir ni binyene bagize Mufise yagize rero hari abantu bacha bigira ngo ni innovation ngo ni iki ngo ni jewe navyumviriye ni iki ga n'icyumviro cyo wanje niyo mpamvu ujubu ivyumviro byagenda bidandaza emission irahari kumukubito urabyo so kugira ibintu nkabijya kugira bimere neza nuzo bitegura ikindi gihe impamvu nari n'abapopoje yuko babigurira ku mutwenzi nuko ari ibikoresho kiya cyumviro narigeze kugihereza umwana atigera file twa Spox na video yavyo nije nayimukoreye ndebitwa mwarihe byabereshe Gerard VIP mu Irohero aratumira abantu aratura abametre muvayo abantu batandukanye ndazo uwo munsi nabuze nk'imibone nka zingaye yatahanye ko yaragize ico gihe rero iri kurategura ibintu nkabijya uri aranja ku buryo ugira live music ntugire playback unabyo kwera abantu babiteze ico iki tugira ama repetition kandi ama repetition rero aga ama repetition muri uko muragira niya cyana gufasha muri branding promotion urabyo so rero ifo harageze yuko abarimvyi bacu ba professional bakura fata nk'ijya evenement iyo bayishira nka mardi pana Friday ijya Bface ijya public ikaza ari mardi umunsi mutwenza ata abantu benshi baba bahari iba ari historique mugabo ku mutwenzi vendredi guhera jeudi abari karaoke vendredi samedi dimanche kandi indi karaoke iyo misi guhera jeudi vendredi samedi dimanche hamahuzuye vibe nk'igihe we uvuga ati rero n'ubu unye samedi geze tujanye twosanga abantu buzuye ego uraza tugende Mga ntibabuzuye kuri rujya rugero ujya munsi babahaye mugabo babahuzuye urashaka kubura nawe uhagarara guys abadukurikirana dutegure one day tuzoje kugira tubereke uzoshaka tuzogende samedi ego atana karaoke hari urabika atazobahuzuye urabyo rero bisigura yuko ukeneye kuyipima umenye uburemere bw'ikintu ucubishira umunsi ata kwera numu boss ugiye kumusigurira lo projet umbwiye ati boss jewe sinziye kwicira akazi ati ndazi yuko iminsi ni nta bantu benshi babahari nshaka kumpereza uwo munsi uravyumva hama twe dukora akazi mwishege numu boss no kubiciro arakorohereza yego cyane uravyumva ni dwade nkayaza hariya kuri ntunze ngo sinzi nuko ntazi ku mutwenzi ibiciro vyaho amakostion utanga kene gukora igiteramo ku mutwenzi mugabo nkariya za Zion mengo ni Zion ho urabona abantu urabizanira ko ntombira yuko Zion ijya yamayuzuye kuri garugero rw'amasho urabyo bisa niyo mpamvu Zion rero uvuye ati ngomba nkora igiteramo kuri Zion ucushiramo ingufu nyinshi cyane muri branding yes sir ngabo ku mutwenzi ntaho shira gusa afisha yagenye bajya abaza lundi bamwe bake baza mardi baza barabona ari ikintu baje rero mumba nkajya baramaze ikintu cha desmen urabyumva so rero bajya abantu baje abyumva abishize nkundi munsi vyoba vyohomba nivyo homba oya vyoba biki gusa ingwane nuko ari amafaranga yandashashira muri branding okay abo rero umva barimvye bacu ntibashaka kwikura ariko Bface ari mu barimvye bikura batanga kanoti oya reka aramaze kugwa uramaze kujya mera Bface mbwizo kuri uramaze kujya mera Bface oya reka ndamuramuse Bface tuvuganire inbox ndakwishura inbox uramaze kujya mera Bface ndaza kwishura ndakwandikira message amunyisho oya ndaza kwandikira ikiganiro ndaza kubwira ikiganiro giheze yuko maze kuyajya cyane narajya amafaranga ya Bface okay wamaze gushika muri show ya Bface on the floor uri ndani uri kurakurikirana ibiriko birabera muri show nizihe insolite wabonye kuko ndazi wowe ahantu uri utegezwa kuba makini ukabona utuntu twose turiko turipasa gusa naronye ka video waryohewe cyane waryohewe aka video kagufashwe na Zenobino yagufashe video narayibonye uri kuraryoherwa nk'umuntu ashigikiye umuziki w'Uburundi amen urashikiye umuziki w'Uburundi ego nakaye ka insolite utuhete insolite wabonye hajya muri show Fernando hudugana nyina kuri podium ya show ya Bface ni insolite canke n'ikintu ciza oya pana mu show ya Bface unapanda na mamako sujugira
ni muvyeyi unamutia musho ariko umengo bizana image nziza mama si show yiwe igani show ya Bface si ya Fernando kandi kwaza ugacuririmba album yose yajya te anategura nona kanuki yiwe hama azani mama wiwe rero mama bamuzana musho ya Bface nani mama wiwe kugira tufanya mere ibaze nkanje nzane nka muri show nibaza yuko kijya kintu yagikoze kugira ngo aronke support mama wiwe wamushigikire oya mama wiwe asanzwe amushigikira mugabo muri show ya Bface ntushaka kuzana umuvyeyi muri show ya Bface ati ntibari byari bikenewe uriko urona uri kuvuga gutyo nacenda natambo ico kintu ariko jina mavuga mana cye ntaha je nta muvyeyi nozana muri show bo niharuye jewe yango cyane cye ntaha niyo cyatumye ndanataha ubonye mama wa Fernando tuganafanya aciye nta direct yego shara direct aciye ntaha ntashe rero shansanga burya abantu bari ndani oui bari baki gusumba bari hanze burya harinze kunziga ipolisi kugira abantu bataha yani pariyara sho yaruzuye yego hari hato n'abantu baraburiyo bakwiga hari hato niyo mpamvu rero ukeneye gukora ibintu nkabijya none urako ndakubwije ukuri oui indani hari huzuye no hanze hari huzuye sawa oui nache Imprimerie kuri efi nayo kabiri wewe ushatse kuvuga ushatse kuvuga ari buzuye kwari nache rero yipima aje kuri wewe ushatse kuvuga ati noro yubahwe noro yubahwe abari ntibari muri noro gusa muri noro gusa aya hagize ko mutwenze izuba na noro gusa haje ko mutwenze arabavuye za Musaga za Kanyosha bose bazaje ga mutwenze ni VIP ni VIP kabisa gana kabari VIP nakabari kwanza kafise umutekano kumutweza urazi ko atani kidaje mena oya kandi mutwenze araba bodyguard sinda kubwiye araba bodyguard bakomeye cyane na hanu ugenda uziti apa niko safe uravyumva ndagenda nginoti yanje uborewe baragutana kimya yego cyane fresh ukitahira ntugira amadego ari umuntu atangura kuborerwa agatangura kudawa kubaragira iki ebana barakwevakiwa neza bako taxi unagisepea bako security ari safe oui mvuza ati impamvu ndakubwira ati acagenda bashibagenda kuri efi oui cyangwa baje kuri Zion Beach baje kwipima naho je banza kinini ndasubiyemo indani hari huzuye no hanze yari kumutwenzi no hanze hari huzuye kandi abantu bari hanze bari benshi gusumba abari indani bisigwa yuko hari abantu bari hanze babuze show yego cyane nayibahe rero nayibahe tugire part 2 nayibahe ahantu hanini urabyumva oui nico tu nakirenge ico nabaheshorero ahantu hanini hagutse yego cyane n'abantu bavuga ati amafaranga ntiyaronse yego cyane kumara ngo sibaringiza noti yakutosha bashibagera ahantu hagutse yego cyane guys kino kintu nanje namye ndakiyumvira ati burya abantu bari hanze babuze show nta kuntu Bface yokora part 2 akoze part 2 akaca kubwira ati simbizi ingo rero dukora igitaramo aho nasho abafise ahantu hose uzi ko azokenerwa abantu benshi apo ufitaniye beef nanje ataye ufise ni jewe nyene nganje communication y'abaririmbyi bari ku rugero rwa Bface oui it's true n'abarenze ndazi communication ngene ndayikora wabyo apo nta yindi ntashobora gufise gukora ngaha ndumwe shobora gutahura ati iyi plan ka tuyigira uko nuko amatwa nsumira ngo neri nati byaramunaniye kugira iki kuza ara convince abantu kuza mu mashon influence abantu waramuteye ibitero byinshi gushika yiruka influence abantu kuri show si ibi byo kubisanzwe isi ni strategy zikati oui uzorabe enda ko example abantu bigeze gukora strategy ka bien oui kandi show yice ritabwa neza uri kwege Bruce Melody azubwa mbere Bruce Melody yandavyibuka show yiwe nta publicité nini yari ifise bashobora gukora branding yo gufungwa
kandi ugafungwa vya vrai oui na publicité y'igiteramo igacibiramwe direct bijya bintu byo gufungwa vya blues melody vyari vy'ububere oya no ndiko ndakoreza example ya iyo ni strategy ni strategy oui y'akazi rero mu strategy y'akazi rero haco bita plan niyo mpavu namadamwita umwami wa content wowe rero ufise target yawe oui yeah genda gutoza imitwe ukoreshe iyahe plan yes sir you understand tweshe iyahe plan okay kandi ago example hari umuririmbyi yitwa Adam ndamubona Unazwa na plan akoresha yasohoye indirimbo afishe ya mbere hari indirimbo yigeze gusohora yayimanitse kuri kote we ubonaho billboard ego impande ya hari anyiko kuri irija kuri Prince jawe kirini nama strategy yiwe avuga ati kandi nta wundi muririmbyi arabigira harabaririmbyi bakomeye b'abarundi batarabikora ivyo c'est la première fois bibaye ariko je naratangaye abaga rero abarivyi nka badamu hamwe boronka amahirwe arinze avuga uti dufate hagiye urumva ko yarisha amakori keke nyagiye kori muri leta yeah of course uramusaba aririmbyi dufate nko par example nka hajya bizonjohera genda nabonye agafoto ka Satubi ngo ari muri obere yego cyane byonjohera dufate nka B-face tumubonye nka higa hejo muri obere yego nawe nagiye avuga ati narakoze show ndashiriye 18% iyo uvuze Satubi cyane umva megoro twega mbiriza gato ndakubwira waradufate abarimvyi nka badamu yemera gatanga ikori kugira amanikwe mu gisagara ibamanikwe yego c'est-à-dire bijya nkujya ahawe amahirwe izina ryiwe rigafata urumvaga bro izina ryiwe rigafata mwese mwoshikirwa ko na leta arayiha urumvaga bro mu Rwanda bamuriye $5,000 ibaze waragipostinze kijya kintu nari napanze ko nza kwikubaza hajya ujya urana ijya billboard ngaho wewe sinza amafaranga bariha mugabo simaki inoti kwiye ko imprime gusa bangere ruga rwafishe go ni menshi cyane murashiramwe rero il paraît ko amatwi nsumira ngo yari ekirihiye 2 mois kiri hajya mugwa rero kiya kiboro plan ziwe yashaka bamumanike ngaho ni Kigali me abamesha b'Kigali barizimudame suru guys izi ni exclusive tosanga handi atari kwa Simbizi wasema we hari warujya musi ikanda guhinde exclusive nayo tati ikanda bwete umuziki wacu ragwaye cyane ujya musi wa show ya B-face nyine kuri banda gwa ma content yes of course urazi yuko ujya musi kiri kuna double J baswe kurara mu gasho muri show ya B-face on the floor kiri kuna double J baswe kurara mu gasho habwo sinzi ko manda iraho yabaye yanire cyangwa na video recherche mibari inyoneshaga ifi mandarira ndapfukamira wo mutipe hari ndemba yitwa Icana umengo ni inzoga ni baby no ego ya Kiriku double J numwitwa nambari bad boys nambari I don't know ndi simugura yibona Uskibona? Ntawe nibuka neza. Inzoga ni baby nzikore double J na Kiri. Myo telefone gato. Jenzi yuko indirimbo ya double J na Kiriku inzoga ni baby bari kumwe na Blues Melody. Yo baririmbye kujya nyene bana baciyemwo. Man. Nivyo namambwira abasani ibaze nk'umusani. Yarishe. Yarishe 6 million. Ibaze nko kuriha abasani je nk'iyo B-face ekaravuga muri groupe bo baha amahera urazi yuko double J na Kiriku bari bari million standard 6 million kugira ngo bagire promotion baze kuriha umusani ngo baragira promotion ashayikora gute kugira ngo postinge kuri Instagram na Facebook na mediateur ya iga concert ya B-face iga twita ni lancement officiel. Guys, uno munsi nkuko nababwiye ati nzokoma ndabazanira updates news ndikumwe na Simbizi umwami wa content indirimbo ntayo urabona indra umve bad boys isi nzoga ni baby
man boy. You already know. Du muziki guko turakwemera Mr. DJ. Yeah. umva inzoga ni baby ifise melody. iyi ndirimbo rero iyi gahunda yayo kwari yuko bagira media wari unayizi oya sinayose no muri groupe bwatene y'abajama vipi indirimbo ko imaze amasahane ifise amaviews 2000 ibitwaga mu groupe Drizzy yaciye komanta ngo na bene yo ntibigeze bayipostinga we kumbe rero bari kurahera Double J na kiri kubari amafaranga y'abandi yewe narabonye neza avidoreshe cyanditse ko Ismail ni ya Junior niriziona even amacho yami nije namamye yego cyane hariho ibintu nkora undercover bato ababionage urabyo we kandi katana telefone basi ni 6 oya mu telefone turonke exclusive kwi kandi nanje nagomba mbwire Double J na Kiriku ujya mu bodyguard wanyu umu bodyguard wa Double J na Kiriku ibintu bangiriye yari ikintu bangiriye kuri rya show mwene simwe mugenda Double J na oya ntiyavye kuduga kuri podium ibintu Double J show ya Double J na Kiriku bangiriye muri back in the stage mu baririmbyi bajya aba bodyguard abamenyesha makuru bari bibonye benshi bakirita one niho bari abamenyesha makuru benshi baka boss for real ntivyabashimishije na B-face byaramubaje rero aba bodyguards muza murazana mu ma concert ifoke muzana aba bodyguard bari update bazi ivyo barimwo none bavugize iki baranteruye nk'agapupe none washaka kugira kuri stage sinagiye kuri stage urana kujya kuna abaririmbyi bashika abaririmbyi bashika mukagenda kuraba abaririmbyi bahari kurondera amakuru mu baririmbyi bimeze gute bari bicaye hari inyuma urana ko mwe muri VIP ino onye ugiye gucya urana muri VIP inyuma basi back in the stage hari kuri stage no onye hariya muri kajya gaparti kari je sinarinzi yuko umuntu ushobora guterurwa kujya je sinari bwa narimwe barigere banterura kujya ariko nateruwe nka micro ndavuga ati bwa bundi rero nta birofise katumve yuko urumva petu no musi umwe ngo nebaye no ku murongo bose kwanda go exclusive oui peut-être kindi gihe tuzobiyaga ko neza n'amafotokopi yayo ma video recherche urabyo rero urumva yuko uno musi abaririmbyi twebwe duhawe vyunka twebwe aba influencer nta ngorane mu Rwanda urumva ko aba influencer mu Rwanda bari ivyunguka Adam bari ivye mu bisanzwe baramwivye mugabo ngaha naho abaririmbyi niyo bari ivyunguka umusani kugira nk'ibyo vyunguka nivyo bahora baduha twebwe abyo nivyo niyo mpamvu rero usanga na industry yacu yama mu bibazo urumvaga bro rero uno musi turakenera abaririmbyi nka ba Adam batanga mugabo bagatanga akazi kagakogwa of course hari abandi nabo baguha inoti mekazi sifanyiki kaye gusundura bien ari ibyo nk'ibi byabaye kwabakiriko nabikubwiye yuko je barabinyeretse amafacture yose amakontra n'ibiki byose inoti yayo ndabumva kwanza ko babasondetse kora kuri audio basubiremo inzoga ni baby muri collab rero ni nayo mpano nohereza n'abantu baba entertainer turi kumwe dukora akazi kamwe iyo umuntu ari nza guha ivyungu amukorera akazi kiwe ko ayo mafaranga nk'aba diaspora mane babiruhiye mane urinzi ubona mu diaspora je vraiment imana ishimwe by'aba diaspora barabanyera ivyunguka nukuri ko imana twanza kwanza kuyaga kamwe ati nukuri ndayaronka amangayitse mugabo uri ku mutima yego cyane je n'amafaranga mu diaspora noje sindamukorera akazi wehe abyo mani bifuma vyanka nagerageje hamwe wenyene abona ati uwo mujama ari mu kazi kose none abishingire ntahe vraiment abarimvyi bacu nabo bari ngaba beseriye nivyo namamvuga ati bana abarimvyi bakuriye mu malebo ndabagereranya n'abana bavukiye mu kibosi urabyumva mugabo ugasanga nk'umuvyeyi wiwe asa umuvyeyi yaragize amasrago yaratigise yarapambanye yararushe akakwereka yuko mugabo naho uri bien naho uri bien mugabo umuvyeyi akakubwira ati ibi naho nabigezeko mwananje uramenya yuko camvunye caramvunye
caratuvunye nakugugumwa caratuvunye nitubaha nakugugumwa caratuvunye ari abantu fata par exemple bana nka Double J na Kiriko barerewe mu minwe ya Big Fizzo cyavunye. Okay, it's true. Urabyumva Fizzo cyaramuvunye cyatora Double J na Kiriko babona ibintu babishikiye easy izina uduhita umwanya n'umwanya ivideo kwa General naha meni batabura yuko ari abandi Fizzo yaciye mu mastrago ka inine ngwane abavyeyi kenshi tugira duca mu mastrago kugira tugere ku bintu umwana nitumwereke yuko ibintu twabigeze ko bitoroshe niyo mpamvu rero usanga rero umuntu yamenyereye kujya ajyamye urana par exemple nko muri Bantu Boy nta madiri mazima bigeze barondera ngo amakontra urana habonetse n'amatona ko ari Fizzo yigira iburaye murana ko badaboje nabandi bagiye kugenda mu nyuma kandi barabaye mu mastrago ibintu batamenyereye hanze kushika n'ababura n'itike batahana na vizira bura izo story zose nazuzi mwe namuzi muzi mwebwe ariko uno munsi biraboneka yuko kijya kintu Double J na Kiriko bakoreye ujya muri rizi cyakubabaje cyane kuko ugumva bagaruka ko ugumva attention niyo nakubwira bobo karakazi kari très simple turakoranye collabo nukuja gukora mediator ivyunguka ngibi kandi twabyumvikanye wowe ugacuba ikimezanyoka hari indirimbo ya kera y'aba bebere Pastor arayimira miru amaze kuyimira cyarahunga urabyumva rero arengwa dufise tuba miru kimezanyoka ego cyane kwa mbui 2 points mbui 3 points mbui ibintu by'amambui ego bambui mugabo ukora kazi none raba nka Casoar tumanye igihe ingana gute kinini cyane none iyo abandundi simba nivyo mugamba bwatara misi na mudu nego cyane waronse ivyunga akora kazi none nk'ubu nkaje ntibari bikeneye yuko menya yuko kiri kuna Double J bahawe ivyunga no mu diaspora Chebaza nk'ubu kumva ati ngo Adamu yamaye ivyunga amasi ndiko ndakora kuramukore Adamu ariko arakora akazi kawe neza cyane simbizi ntaraguha ivyunga ndabikreya Adamu menye yuko simbizi niwe mwami w'ama content mu Burundi ariko arakora ivyunguka ivyunguka kabisa kuko simbizi je sintaura umuririmbyi adaca kuri yo canke ashaka kukwiteranyako kuko we nka biciye kuri manager wa Bface aga vuze ko tusane beef yo beef na narinzi ndayifata uko tukora beef je déclare que uri warakinye je déclare mon pays qui s'appelle la guerre OK je déclare la guerre tora chapuku kagira gutya taguma tu uri target gusa bagugire gutya nawe nisho bavuga ati je déclare quoi la guerre il a déclaré la guerre contre moi Chenanje rero sintera je ndivuna umaze kumva yuko la vista manager urivuna ndivuna kandi nivunye ukavunagurika sindimwo no muri 2020 nakoreye campagne umugabo yitwa Honorable Gasto sindimwo wewe kunifanyia vita na mimi sindimwo ego kabisa kubera uneye nkivuna chani yitwa Honorable Gasto sindimwo babiheze uko nyere guys ndikumwe na Simbizi kigero kiracasiga honorable bana heshima mzee heshima kabisa hariyo nundi muntu nkunda kubwira heshima akunda kuvugira abaririmbyi bakomakomeye bacu abaririmbyi bose bagira ikibazo cyose mu Burundi aba yaserutse bamwita gute Maître Muvayo Jean ubawe mutaho Imana iguhezagire cyane rero turiko turabandanya twubaka industry yacu tuvuga utuntu tumwe kandi nuzotinye uno munsi ko tunatumbua majipu ibihute dutegeza kubituri kandi man igihute kugira uragifyonda narigeze kugwara igihute iruhande y'intuze nyanga naracifyonde iruhande y'ijya bore imeze gutyo wala pya
no nivyo ukunda oya nareke kutubesha nukuri nakifyondeye nta muntu warondeye kugufyondera usaruge turi kuri Casoar ngene ico gihute cyari cyaje reka byari ibintu bikomeye cyane igihute igihute no ndafise reka rero igihute rero ukeneye pap uhejeje ushayimera fresh rero igihute rero dufise muri industry uno munsi uri kuragifyonda uca wumva ngo umuntu sugutukana two turavura okay allo turiko turavura of course urabyo kandi dutegerezwa kuvura neza ndababwire yuko ku munsi wa kane saa 5 nyakuba umushikiranganje n'imico kama aradukeneye arubizi d'abord merci niyo mpamvu ndakwita umwami utegereza kudutamwo erega amakuru ashikiri wawe itangazo rivuga riti gute Kandahirabe muri groupe ya Amicale des Musiciens du Burundi. Ariko Amicale des Musiciens barayidogira SIMBIZI nawe. None wewe wabo membre. Itangazo rivuga riti. Ndagize amahoro. Ku munsi wa kane igenekerezo ya 29 ruhuhuma 2024. Abavutse le 29 bazoba ikora fête anniversaire. Okay. Igihe cy'isaha 5. Nyakubahwa umushikiranganje w'imico kama umva afise imico kama byajejwe arifuza kuganira n'abahazamano abahazamano umva ingene ubusigaye twitwa abahazamano impano zigahaga abatuma impano b'abarundi kubijanye n'ivyo bakora akazi kabo n'imigenderanire n'ubushikiranganje okay bizobera ku bushikiranganje hajya kuri hamwe tugira kugirira inama n'umwuba wa ambassadeur Nyamitwe okay kabisa zo kwitaba ntihagire unumwa yaravye no video zogira systeme nabo kubaza kare ubu rero nzomanika bwa mbere kugira kandi cyumviro je nzoshikiritse ndazi mwese kizobafasha for sure ya vyukuri ntuzoronka ari nzosikiriza icyumviro iki kimwe rudende kimwe okay mu bantu bari muri entertainment kimwe bamaze guhura n'umukuru w'igihugu bagashikiriza bakaronka ibako ryo kuvugana n'umukuru w'igihugu bagashikiriza ibintu utatahuye na gato y'inka bifese yagiye gusaba ngo ndo mushiranganje ngo aja ngo muri boîte yo ni projet ibaze ariko simbizi ngira ari ibindi bintu ufana na bifese ya bifese sivyo yasabye umukuru w'igihugu mushiranganje muri boîte mura muhurira hariyo nk'ikintu gihora gituma muwe mudahuye nakira kibo turamo na bifese kwanza nta nudurira iga bifese n'umusani Chena nje ndumu influencer. Nahantu ku mugoroba muhora muhurira mu oya nana. Ku muryango umwe. Nana hamwe twara ko ni swing zacu nizisa. Bwa namba ajya imirungi. Tutakutane hapi. Cyari imirungi jewe. Okay. Reka duhereze kuri kano kantu. Tugomba duhereze namwe duhurira kuko nta je d'abord nta bubare nkunda kujamo. Namba za jardina c'est bon. Naho ntazati. Sivya kuri jardina. No je nitara nta handi mpoesha retse. Aho naho zamutwenze zande ni sometime. Yego cyane. Ugiye gukora ivyunguka naho nyine. Time ko naragabanije cyane ku rugero ruhanitse. Oui. Go kuja mu bubare nazi. Yego. Oui. Reka tukiri ngaho nyine simbizi reka nagomba turangirize kuri kino kintu. Urabona yuko industry muri no mwanya yashushe amajambo ni menshi. Sivyo? Aba ikintu cyari kiri ku mwanya ni iki kintu ca show yabereye hajya. Kandi cyari kiri ku mwanya uri kurahigira nta n'uri karana kibaza. Urabyo? Wowe nuragishira ku mwanya uragicree. Ariko show yagenze neza. Yego mugano ntuzize mubesha abantu. Bifese na Dramati barahujije. None sikora mbona yigiriye none sibisana. Bye. Unataka kazisha. Obisa. Oya ntibibaho mbona yarigiriye. Si ubizanye nije ndabivuze. Yego.
mona bye 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 none jewe drama rindi jewe drama igama makuru yambwiye urumva mona rero hari ibiganiro nabikoze byinshi rero mona bye single lady bye bye single bye 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 tuzokigaruka ko ico kintu mu nyuma iyo dossier oya nazoyikurika ko yuko byigaruke ko n'amafaranga ivyunguka ubu nakwitiranya n'abantu busa uyu navuze yuko ari nitwagiye muri birebire okay yeah umunsi bwazanye ivyunguka bikwiye no kubwira byinshi bya bife umuntu kugira ngo amuronke simbizi kugira ngo amufashe nk'umu diaspora ariko raturaba wewe umufasha uwo muntu kumenyekanisha ibyiwe umufasha ndamushigikira uramushigikira ndavuga ko ivyunguka simbizi ugira mukorane ivyunguka mushigikire umuririmbyi nta muntu afasha uwundi okay kugira ushigikire umuririmbyi kuko turabona hariho abaririmbyi bamwe ba diaspora baja ku bandi bantu bakabajya mahera jewe n'abandungikira ivyunguka ba diaspora bwati bro wakoze ikiganiro kirampezagira reka ndakurungikire amata we okay urabivaga bro hariho uwitwa Olivier Bideri yari yamantelefona mwijoro ambwiye ati nshaka dukorana ivyungu zabaga message nshaka dukorana iki ivyunguka Olivier nakubitwa Olivier nde Bideri Olivier message ibivuga iti uko bien waronse iki waronse ivyunguka vyawe hama ati ego asante sana umuzigo washika aneko nabaza ko umuzigo nawe yawushikanye kubera yaratwaye ihigira telefona yaratwaye itoni 70 z'ingurube akabenz umva afise n'umudriver w'ibikamyo yaratwaye itoni 70 z'ingurube hama acha tuendelee kupambana na kazi pambana mzee hama inde koresha umwanya ejo so manheza okay koresha umwanya ejo naramuhaye ayo gusumira umugore bisigura yuko nahaba yamaye acambwira atana no hamuja umva hari emisho twakoranye na koresha umwanya ya mu blessinga ni nkuko nawe ngadukoze no ko akayibona oya ashobora ko atari Olivier hari undi none eke ndakwereke hari undi horo umbwira yitwa gute nyambari Olivier hagera mazi minsi hagera ndazi ngo masohora indirimbo yanje kona azoba rimwe kandi akwereka uwundi nawe guys uko niko tuko tujya kuragiza ikiganiro mu bijanye na diaspora ariko ndahuza inga n'uyu uyu nawe iko wapi uyu swani nimero za ma plus 1 anatuma ngapi vous avez effectué transaction de dépôt de 340,000 auni Bray Gabriel uyu ndo arianzisha YBS umviriza rero nanje uva ngaha umpaye ivyunguka umviriza rindi ndacyagwa abantu simbizi none ndakwereka uva ngaha umpaye ivyunguka oya ivyunguka ne kwera ivyunguka turanyagisha ibintu bizima ntutumbwira ntunzanira abantu b'imiswere ata amafaranga batanga uzoze umbaza ama content iyo wabonye uyitwa nde uyagiye kwandika yitwa Adam umukire yanditse ati umunyoni murungikire audio kwanza ubunyene mufone munyereka ati turi Adam umukire ahubwo ucugira ko aciye yitaba nko ngaha abone kwa kazi kariko karakogwa mubwire. Yes, ladies and gentlemen, turi kuri Casoar TV right now, turi live, turi kumwe n'umukire Adam umukire, umwe mu bandisi b'indirimbo zakunzwe cyane kandi muri no mwanya hari
muri uno mwanya hari affiche ikomeye cyane iri mu gisagara ca Bujumbura iruhande ya hospital yitwa gute Prince Regent turi affiche nini yakataraboneka kandi atahandi ibiraba turi live turi kumwe nawe kuri call eka no kuri camera zacu za Casoar TV. Adam turakuramukije. Yes, ndabaramukije Casoar TV. Ndifuza ko ndamukiriza no bose bariko barumva ijwi ryawe kuri Casoar TV. Oh. Yes, ndabaramukije mwese nabariko barumviriza Casoar TV na SIMBIZI amakuru. Yambu cyane kabisa. Mbonye nyandikiye ndi mu kiganiro arutunane ko ndamwereka ngaha. Twaduheje kuvuga ivy'ijya billboard yawe iri hajya ninge n'abanyarwanda bagukubise kuya amafaranga. Oh yes kabisa. Ash, bende wacu. Bene wacu sabantu boroshe. Sabantu boroshe. Mugabo promotion y'abarundi uri kurayibona gute? Aje promotion kweri muhira you know abarundi bariko barekana urukundo ibintu biko biragenda neza. Kweri ni bon. Ego cyane mugiye hari abarundi benshi bifuza kubona ibiganiro uri kurakora ibiganiro babona ama image yiwawe apana kubona gusa indirimbo hari abantu bifuza kubaza ibibazo byinshi ariko tuzoronka ryari ibako ryo kuyaga nawe uri hiyo onye muri Etazini. Very soon kweri ni ibintu guza byo kugirira arrangement tukabipanga. Nkaba ndi ready, you know, but also very soon kubera one of inzozi zanje no gushika mu Burundi kubera sindashika mu Burundi kuva nakavuka ariko very soon ngiranze nzoronka akanya keza ko kuvugana n'abantu face to face. urazigaga ga kapitene kenshi aba diaspora cyangwa abantu je namandaba iza Nigeria zande diaspora ya hajya bajya babana boy nabande bose bajya baraba diaspora baba UK uravyumva mugabo urabona aho bagejeje industry yabo kubera babaye serious nabo bakora burariya ari nayo mpamvu namamagara ntituze tugambanira aba bantu bataraza mu Burundi. Kenshi abantu bataraza mu Burundi baradufate nk'uyu Adam yarakorewe ku n'abanyarwanda baramuri yarenga ibihumbi 5 yibwe amafaranga n'abanyarwanda ndabeshaga Adam. Oya ni mubesha mu bisanzwe ijya billboard iri ngaha ari kuba ni Kigali mugabo twe ibujumbura irahari mugabo Kigali nayo ihari uravyumva so avuga ati rero abarundi bari ngaha ntituzo turabajya amahera kwara aba bantu ngo tutezemo urukiza uravyumva kuko nibo dabord bari mu bihugu entertainment yaho yateye imbere kandi barafise nibanga bokura hariya natwe bakarituzanira rero tubariye amafaranga amakazi nigakogwe urumva bica bikurikira uravyumva baca bacika intege ari abandi usabumva ati je sinzopfa nje no mu Burundi kubera abarundi bameze kuno sivyo ofete nico kiyago twarimwo ngaha Adam. Okay nikindi aje kwera ivyo ni vyiza gutahuza abantu yuko industry bishakirwa abantu tube seriye. Bishakirwa abantu tube seriye, bishakirwa abantu dushiremwe uburyo nta industry nimwe ku isi yageze kure. Muri Tanzania, mu Rwanda nabo bariko barakora neza. Baba Nigeria nta nimwe yageze kure batasizemwe uburyo. Wavyumvise? Kandi batagize passion nta industry nimwe yateye imbere badashize nk'ivyunguka. Mugabe byo byunguka rero bigatangwa umuntu agakora akazi je mpagararaho hari abantu batanga amafaranga akazi ntigakogwe wavyumvise ga Adam. Yes akazi ntigakogwe mugabe ico kubera hari iki kintu abarundi tudashaka guha umwanya aba diaspora sinzi kibazo ngo nigiki urabona aba medi ba debene turabana man ba debene ba medi tubana ngaha urabona abo bose ba Shafi bose turabana ngaha twirigwana sometimes zose twirigwana ngaho mu maboati but bobi wabo barabaha agaciro bakavuga abana basani bacu reka turabaha agaciro naho batariye mu Burundi ariko mu Burundi utariyo okweri biragoye kugira abantu baguhe attention. Rero ico kintu nico gishaka dutahuza abantu tuvuge okay
turino ariko umutima wacu uriyo ndabona kubera simbizi je wari abantu twakoranye ko yaje nakuriye muri Tanzania ari abantu twakoranye nabo bakora musique kanje ariko badafise identification yuko ari abarundi irabona ko yaje ndavuga igiswahili fluently igiswahili cise muri Tanzania ntubonye ko ndi umurundi ariko jewe naricaye hasi ndavuga no jewe mama n'umurundi papa n'umurundi so il faut que ibintu byose nzokora nzofate ID y'u Burundi rero nabo nyene babikora baciye muri Tanzania bakabona ko turiko turakora dushaka nabo tubahe motivation ego iyo motivation izova yaho ivyo dukora abarundi bavyakira abarundi badusupportinga media aba promoter bose badusupportinga bakavuga okay abantu bacu bariyo ariko barakora akazi reka natwe tubereke yuko tubashigikiye hama niho tuzobona generation batonya nkanje nabo bariko baraza tugasatira turi benshi trust me man tuzogera kure. Oui. Adam reka turangirize kuri kano kantu vuba tuzokurondera tumenye budget kuko ufise video nta muririmbyi numwe mu Rundi arakora video zifite quality nka zijya ziwawe canke zirimo umutayi tubonesha maso nazijya video ziwawe zirarenze cyane. Premièrement congratulations. Murakoze cyane murakoze kwese murakoze. Reka ndagusaba unsezira abantu bariko barakumva kuri Casoar TV bariko barakumviriza ijwi ryawe. Kweli murakoze murakora so much abanywanyi abantu ba Casoar TV thank you for the support mugome mu supportinga umuziki w'u Burundi mugome mu supportinga abasanga mu Burundi mugome mu supportinga aba diaspora mugome mu supportinga bise n'iyindi muziki myiza mugome mu subscribing kuri Casoar TV and everything be fine. Thank you so much. Thank you so much. Yes of course. Reka turangirize kuri aka kantu rero ndibaza twamwumvise neza umudiaspora umvise ikintu yashikirije industry zose biga tureko turavuga kare yuko ivyunguka sinzi kurayibona ngo gutanga ivyunguka bitanzwe bigakora impamvu je Bface anyanka unuka nuko Dramati yampaye ivyunguka nkora ivyo nabwirizwa gukora kandi Bface nje namwibwire ati ya drama yampaye ivyunguka sivyo none umukire Adam anyihereye ivyunguka nkakora ibinkwiri ivyo ntegerezwa gukora mba menje cyangwa nkoza akazi boya ubukoza akazi c'est comme ça là kuko jewe mvuze ati drama yampaye ivyunguka ni kugira nundi muririmbyi azonkenera ko service azorabire example niyo mpamvu ugiye gusaba akazi baragusaba CV umaze gukora iki genda maze gukorera Dramati urumva Bface naraswe kumwica kuri dossier ya Dramati gushika nasanze inbox ararira urabyumva rero impamvu rero jewe abantu benshi ubona bandondera ni iki nuko babazi yuko bampaye ivyunguka ndabakorera akazi mbamuye gukora c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça rero bazovuga byose moi je m'en fous je nzokora akazi rero twige rero gukora akazi sivyo aba diaspora batwizera babandanye babizera wumvise neza yuko mu bihugu byose uno munsi umuziki uri kuratera imbere kubera gukora ivyunguka promoter muhayiwe influencer muhayiwe mu journaliste muhayiwe urabyumva kubera YouTube barayiriha bakaboostinga nuba bahereza yiwe usaba kore ntibashobora nka kiri kuna Double J babahereza amafaranga bagaca wa pastori yagira miru guys reka ndakubwira ati ikiganiro ca Simbizi na Kapitene miso sigitangwe kugira ngo gihere biragoye rigihera mwijora Simbizi reka ndagushimire ndakubwira ati merci beaucoup nshimire na Adam twashowe gukorana neza kuronka nakantu gato kuko kuronka mu diaspora nk'ujya abari mu kazi kenshi Imana imuhezagire cyane reka ndagusaba kugira subscribe wifuza ama updates ari ku mwanya ndi kumwe na Simbizi next time zo kurondera hazusi yindi dossier igatwaye ijyamisi merci beaucoup ciao ciao.
Casoar TV. We want the world. The solution of all trees.